ishingiro ry'Imana nabaye kaze mu ngoro y'Imana ryo tambure na mujyaje kuri munsi Yesu nabahezagira amen. Batangurana n'amakorale korale ya mbere icishirako ihimbaza Imana araza kukurikirako korale ya kabiri kaze mu kurikira Yesu akazera datayemeye koncuraranga inanga datayemeye koncuraranga inanga datayemeye koncuraranga inanga datayemeye koncuraranga inanga datayemeye data nshuti z'umusaraba turi hafi yo gutaha iwacu imiruho n'akagayo byo mu isi tuzobisiga ishengero nirimara gutaha bene data nshuti z'umusaraba turi hafi yo gutaha iwacu imiruho n'akagayo byo mu isi tuzobisiga ishengero nirimara gutaha nta munezero uzongera kubaho isi ishengero nirimara gutaha kandi umuco wakaga mu isi uzozima ishengero nirimara gutaha nta munezero uzongera kubaho isi ishengero nirimara gutaha kandi umuco wakaga mu isi uzozima ishengero nirimara gutaha bazotelefona ico gihe ishengero nirimara gutaha abantu benshi bazobura babo ico gihe ishengero nirimara gutaha abantu benshi bazotelefona ico gihe ishengero nirimara gutaha abantu benshi bazobura babo ico gihe ishengero nirimara gutaha nta munezero uzongera kubaho mw'isi ishengero nirimara gutaha kandi umuco wakaga mw'isi uzozima ishengero nirimara gutaha nta munezero uzongera kubaho mw'isi ishengero nirimara gutaha kandi umuco wakaga mw'isi uzozima ishengero nirimara gutaha
tuzokandagira na Rusiferi kandi urupfu ntiruzoba ukundi ico gihe ishengero nirimara gutaha kuri uwo munsi mwiza wo kunesha tuzokandagira na Rusiferi kandi urupfu ntiruzoba ukundi ico gihe ishengero nirimara gutaha nta munezero uzongera kubaho mw'isi ishengero nirimara gutaha kandi umuco wakaga mw'isi uzozima ishengero nirimara gutaha nta munezero uzongera kubaho mw'isi ishengero nirimara gutaha kandi umuco wakaga mw'isi uzozima ishengero nirimara gutaha. Dushikiriza Yesu uwo nawe niwe muyera niwe azoduterura niwe azoturenza ibicu azodushikiriza Yesu uwo nawe niwe muyera niwe azoduterura niwe azoturenza ibicu azodushikiriza Yesu uwo nawe niwe muyera niwe azoduterura niwe azoturenza ibicu azodushikiriza Yesu uwo nawe niwe muyera uwo nawe azoduterura niwe azoturenza ibicu azodushikiriza Yesu uwo nawe niwe muyera.
abisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzobona kuko hasigaye igihe gito abisi ntibabe bakimbona ariko mweho muzobona uwo naza azorungika bizi najya azobigisha azobibutsa ibyo nababwiye uwo naza azorungika bizi najya azobigisha azobibutsa ibyo nababwiye Yesu asifiwe. Amen. Abaririmbyi barakoze cyane indirimbo zabo. Yesu abahezagire. Amen. Bariko baratwibutsa korali ya mbere yakwibukije igihe cy'iherezo sibyo ko dukwiye kutitegurira. Korali ya kabiri nayo eje kutubwira
kuza kwa mpemu yera, na nico gihe twari tumazemo iminsi ishengero twebwe hano twaronse akanya ko gukorana, ariko ahandi haba mu gihugu barakoranye. Yesu nashimwe. Amen. Ibyo bihe ishengero twatugizemo iminsi, niyo minsi mikuru twarimo. Yesu abahezagire cyane. Tugomba turirimbe, abaririmbyi muze mudufashe kuririmba indirimbo za rusangi. Uyu munsi turarimba indirimbo zibiri, turarimba indirimbo y'Igiswahili n'indirimbo y'Ikirundi. Muhagurukane uko bazifise, abazifise mu matelefone muzikoreshe kubera amaterambere ubu yaraje. Yesu nabahezagire. Turahera ku Giswahili, turahera ku Kirundi 91, tuza ku Giswahili 149. Kazi. Memuye aramanuka batangura kubona Imana. 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 Turagenda 91.
149. Uzima ninao moyoni daima. Izi ndirimbo zibiri dutanguje amiga yacu wanyuma w'Kiswahili avuze ngo uzima ninao moyoni daima. Uzima ni Yesu Mwokozi. Yesu nashimwe. Ubuzima dufise bw'ibihe byose nubwo kuba dufise Yesu Kristo, sivyo? Uriya wa mbere wo mu Kirundi yavuze ngo itandara c'Imana reka ngirene. Nta handi hantu dufise ho guhungira kuri Yesu Kristo. Yesu nabahezagire. Ndakunda cyane aba baririmbyi, iyo uriko uraziririmba wumva zigusubijemo inkomezi, sivyo?
turabatoragura dufise umwanya muto tugerageza gukoresha uko uri tugeze mu mwanya wo kwakirana. Dusabe abantu bashasha batari bamenyeranye gukorana natwe bavyaguruke tubiyegereze. Abantu bashasha batari bamenyeranye gukorana natwe turabaha ikaze cyane. Yesu nashimwe. Murabona umugisha w'Imana. Tubiyegereze sibyo none turabakiriye mu izina ryande Yesu Kristo wakorera iki abahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Mubyakire cyane. Yesu abahezagire. Izingenzi zigana Siyoni, mana nuzongereza amavuta urugendo. Yesu nashimwe. Biraryoshe kubona bene data sibyo? Biradufasha twumva dufatanya amaboko kugira ngo turwanire urugamba hamwe. Yesu abahezagire. Turabaha ikaze. Izo ntebe muzifate muze musubire gusiba misi yose. Turakunda guca tugaba izo ntebe tuzigabagabira sibyo none. Yesu abahezagire. Hano mbere turafise abakozi b'Imana nabo nyine turabaramukije mu izina ryande Yesu Kristo bakorera iki abahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Amakari turafise umukozi w'Imana mushasha hano tumusaba diakoke aramutse ishengero. Kazi turabagombiriye mwese mu izina rya Yesu. Yesu n'abahezagire. Kazina nitwa Barushimana Filme. Ibisigaye turi kumwe tuzatwidondora. Yesu n'abahezagire. turamwakiriye mu izina ryande Yesu Kristo. Yesu Kristo amukorera iki Abahezagirane natwe iminsi yose. Amen. Yesu abahezagire. Turabandanya na porogaramu tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Tuza nta kindi dufise abakozi babiri nicyo gituma twihutisha porogaramu. Nasi kumwanya dufise ari muto ariko tugerageza kuwushera sibyo? Umuntu wese yitegure kugira ngo twumve icyo Imana yadutumiriye hano. Tuba tumaze umwanya munini hariya ngo turiruka, bamwe muri Jakama abandi ku mamoto abandi hariya tuba turuhuke sibyo none? Tugomba turuhuke tugire aerasiyo mu mitwe yacu. Yesu nashimwe. Abandi bagenda hariya gufata ibindi ariko turuhukira na Yesu n'abahezagire. Reka dusengere abakozi baca baza. Mwami Yesu turagushimiye turagukengurukiye kuri Imana nzima mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko watugiriye neza watuzigamira turinda Yesu uhereye muri rya joro. Uyu mwanya turi hano ku musozi wawe Yesu turagushimiye wadukunze watugiriye imbabazi. Yesu hari benshi bamaze kurengana rega natwe ntacyo twatanze sinko twari abagororotsi ndetse twari babandi tukubabaza kenshi ariko twemerera kubaho. Waduze mu ngoro yawe uvuye natwe turinjira nubwo turi babi. Yesu watugiriye imbabazi mu izina rya Yesu. Umwanya turi imbere y'Imana turasabye ubwiza bwawe niwe hano. Hari ijambo wadusezeraniye ngo babiri batatu bazoba bakoraniye uzoba uri hagati muri bo. Ntidukekeranya ni hano turasabye kugira ngo uvugane natwe uciye mu bakozi bawe mu izina rya Yesu. Turasenze Imana yo mu ijuru turafashe ibidahwanye nawe nawe tugirire neza. Umuntu wese yaje hano afise ikibazo turasabye kugira ngo abe hano yishuwe tukubone nk'inyishu uko warabigusezeranye. Urakoze Mana. Turasengeye abakozi bagiye kwinega imbere y'umugeni wawe bagirire neza Mana. Wambura imyambaro gucocerwa ucubambika imyambaro
uri muherezi bavuga icyo batumanye mu izina rya Yesu turabasengeye Mana bagirire neza ubasuke ko mpemu bavugishe ntacyo bateguranye bavuge cyose ntibavuge ibyo bigenera ariko bavuga icyo warumikanye mu izina rya Yesu Kristo we urazi n'ifiri ishengero urakoze kuri Imana urakoze kugiye kubana natwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen. Kazi Yesu mwami wacu nashimwe. Amen. Turabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu. Amen. Murakomeye. Yego turashimira Imana yo mw'ijuru twemereye gushika hano hantu mu gisagara cy'Iteyira. Imana nishimwe. Amen. Rero ku mazina nitwa Yanuremye Innocent nsanzwe umukristo iwacu kuko niho bakuze none rero umukristo w'ijoro rya Pentekote ry'i Bujumbura ariko ni hano mu gato Bubanza umwami Yesu abahezagire. Hanyuma ino naho dukoranira Sharija aho umukozi w'Imana asanzwe arongoye naho nyene Imana yaramwaguriye Yesu nashimwe. Hanyuma rero twagira ubuntu gushika hano hantu sivyo none twagera gushika hano hantu turashima Imana cyane mbere atamunezero ko n'ahandi hantu hari umunezero atari ahantu mbega nibyo uri mu matambuko nta munezero ugizeyo ntawe uriho. Ndabasabe turirimbe igitero tuba dutanguje n'ingufu nyinshi n'inkomezi nyinshi turi muri mota dushaka dusenga Imana zabikwiye kiraco nibagiye naco ndubatse ndafise umudamu Yesu mwami wacu wahezagire cyane. Hanyuma rero turirimbe igitero na refe ca dusoma ijambo ry'Imana ca turangiza kandi turirimbe tunezerewe mu izina rya Yesu. Ari waje gukorana de Ari waje gukorana nadobekera arimo emuyera niho yaza atumwe n'Imana dusome ijambo ry'Imana igitabo cyafashwe n'Imana Yesaya ica gatandatu umurongo wa gatanu n'uwa gatandatu n'uw'indwi mu buhangutsi kuko mwumvise ko umwanya wihuta cyane. Dusome tunyarukije ino z'urupapuro 2071 izina rya kera. Yesaya ica gatandatu umurongo wa gatanu kugeza ku murongo w'indwi turihuta mucamo muraraba. Maze ndavuga nti mbonye ibara ndapfuye kuko n'umunyaminwa igeze gute kandi mba hagati y'ubwoko bufise iminwa yanduye kandi amaso yanje abonye umwami uhoraho n'ingabo. Maze umwe mu baserafi araguruka aza ahondi afise ikara ryaka mu ntoki yokoje ikimano ku gicaniro. Indwi arimpoza ku munwa arambarira ati he iri rikoze ku munwa wawe kugamutanya kwawe kugize gute icyaha cyawe uragize nde. Numva ijwi ry'umwami Imana rivuga riti
ariko tubareke Yesu abahezagire. Hanyuma rero n'aya majambo y'Imana twashimiye Imana byatugiteye tukabashika ahantu gushimira n'abavyeyi bacu abakozi b'Imana baduhaye n'umwanya mbega Imana ibahezagire yego. Hanyuma rero ni ijambo ry'Imana bene data, ijambo mfise naho ntuvuga vyinshi ni ugusubirwamo n'Imana. Gusubirwamo n'iki? Gusubirwamo n'Imana. Muvuge muti amen. Gusubirwamo n'Imana. Ubu yari Yesaya yabaye umuvugishwa wa mbere muri Bibiliya yose. Mbega ko tubona mwasomye nibyo? Yego. Yesaya somye Bibiliya nawe ni umuvugishwa avugishijwe ibitabo ibyo yagize ntiyavugishijwe. Hanyuma rero bivuga ngo umwami Imana aca aramugenderera. Amaze kumugenderera aca amubwira aya majambo akomeye cyane twasomye. Yari amaze igihe kirekire ariko araburira Abayisirayeli. Yari amaze igihe kitari gito ariko aravuga ubutumwa bwiza yagiriza ibyaha abantu. Hanyuma rero Imana imaze kumwitegereza isanga naho abagiriza ibyaha nawe arafise kabaza. Mbega nibyo? Isanga arafise kabaza, iravuga ati naho biri ubu reka baze ndaje Kaisari. Yesu ndashimye. Baramugeza bati Imana ihace. Amen. Baramugeza bati Imana ihace. Yesu ndashimye. Uyu munsi Imana ihace mu izina rya Yesu. Amen. Imana ihace. Hanyuma rero Yesaya Imana imaze kumugenderera ikirungika abakozi bayo. Imana ntirinda kumvira sakozi. Mbega nibyo? Ntirinda kumvira fiziki. Ikirungika abakozi bayo baca bagenda kuraba Yesaya ahari. Bamaze kuhashika birivuga ngo acagira ubwoba abona ibintu biteye ubwoba ari bwabone. Amaze kubibona Imana ishyira mubwira aya majambo tubonye. Yesaya yari afise iminwa igize gute? Yanduye. Bene data turagomba ko Imana isubira muri iyi minsi. Yesu nashimye. Imana idusubiremo muri iyi minsi. Yesu nahabwa icyubahiro. Kubera yuko turakeneye ibihe byiza by'impemburo. Amen. Turakeneye ibyiza by'iki? By'impemburo muri weyi. Turamuti amen. Turakeneye ibihe byiza by'iki? By'impemburo. Haleluya. Imana yongere duhembure ahantu. Imana yongere twibuke. Imana yongere ize idusubiremo. Twongere dukorere Imana uko byahora. Imana ibahize ati Yesu nashimwe. Imana imaze kumugenderera akavuga ati ndabonye Imana ndagowe. Mbonye Imana ufite ibigize gute? Yanduye. Abantu muri iyi minsi bari barakoreye Imana, bari baravuze Imana, ariko Imana igomba gusubira kubasubira. Yesu nashimwe. Imana irafise umugambi muremure wo gusubiramo abantu bayo. Yesu akabahezagire cyane. Nidusoma Yesaya dusubira kurusha Imana bakeya. Amen. Imana irafise umugambi wo gusubiza abantu ibihe bahoranye. Yesu nashimwe. Ariko baje kubasubira. Yesu nabahezagire cyane. Imana irafise umugambi muremure ugera kure cyane wo kudusubiraho. Yesu nashimwe. Umuntu wese rero yemera Imana imusubiremo. Amen. Umuntu wese yemera Imana imusubiremo, bimubaza iminsi iri kuragenderamo, cyangwa ukiye mu buntu bw'Imana, cyangwa utandukanije n'Imana, y'amatelefoni maze iminsi kurararamo, Imana igomba gusubira mu izina rya Yesu. Haleluya. Waramutse inkomezi zo kunesha. Amen. Waramutse inkomezi zo guhagarara kubera yuko birivuga ngo niwaduka ku munsi w'amakobo inkomezi ziba zari nyinshi. Izoba zari nke, ariko Imana uyu munsi irimo gusubiramo abantu bayo mu izina rya Yesu. Nibayemere. Yesu nabahezagire. Niwemera Imana yemera Imana iradusubiramo. Maze rero kwemerera Imana umumarayika azanika. Yesu nashimwe. Marayika azanika. Amen, amen, amen. Acha kuza kumwa kwani. Kwa Yesaya. Uyu munsi Imana twagomba yuko tuzanika hano. Amen, amen, amen. Kabaza kuri amaso yawe. Yesu abahezagire. Yabaza kuri amaso yawe. Araburi muri bya biri nkavuze. Ntabwo hari. Yesu abahezagire. Imana yakoma gusubiramo abantu kugira ngo bongere bahagarare mu nkomezi zishasha. Yesu abahezagire cyane. Umuntu wese rero ari ahantu ndamusaba yuko Imana yomusubiramo mu izina
izina ryayo Yesu nabaho umugisha. Amen, amen, amen. Imana igusubiramo bene data. Umuntu amaze iminsi ari mu ntege nke, ari mu bintu bitandukanye, urabona twirana byinshi. Imana igusubiremo mu izina rya nde? Rya Yesu. Yesu mwami wacu abaheza. N'aya majambo y'Imana tuvuga byinshi, ariko Imana irafise umugambi. Amen, amen, amen. Imana irafise umugambi. Wewe wakorokeye mu bintu ntazi. Imana iragomba gutuma umumarayika kubera agatubona ikara naho bamwijoro agukozeko. Haleluya. Agukozeko kugira ngo wongere umanuke hewe. Usubikorera Imana neza. Yesu abahezagire. Usubire ukorera Imana neza. Usubire mu myanya yawe neza. Kuba inarika n'imyanya yawe wagibata. Gusenga ntibigikunda. No kuririmba ntibigikunda. Erega hewe Imana yakwiye kugusubira. Mbega nivyo. Twebwe Imana isubire bene data. Yesu n'abahezagire. Bange yifuza gusubira mu Imana. Haleluya. Niba nizo usubiramo n'Imana tukadusenga Imana. Haleluya. Turagomba gusubirwamo n'iki? N'Imana. Kandi irashoboka. Ntabwo ngo turi muri weyi, ntabwo ngo turi muri ba Barabu. Imana yadusubiramo hewe bihutu gacaza. Haleluya. Imana yadusubira bikatugira ibikoresho bishasha, ikatuvyura, tugahaguruka mu bintu bishasha, tongera kuvuga Imana ko tutigeze kwivuga. Haleluya. Tukadusenga Imana. Umurivosa usubirwamo n'Imana. Umwanya urajakubwira bazakugusengera abakozi b'Imana. Hanyuma nawe tufata umwingingo udusubire Yesu mwami wacu abahezane. Harahawe mubatizo kuko bari biteguye ndacaha turagushimiye ukuri Imana nziza. Wewe wagendeye umukozi wa Mesayi, urakoze Bana, urakoze kuri Luka abashayiro umaze kumugendera ututurikana uturi mukota kumuntu turamubwira ngo urahari Mana turipfura gusubizamo nawe muri iyi minsi. Hari ibintu byatubaye, hari ibintu byatunaniye. Mana rumvika muri abakozi bawe, tuga muri abakozi bawe usubirwemo natwe. Urakoze turaguhaye ikaze yewe yera ntagendere muri aba bantu bawe abigisha Mwami wacu Yesu bahezagire. Amen. Amen.
turashimiye Imana ku majambo y'Imana tumaze kumva yibanze kuri mwene data Yesu Kristo namuhezagire. Hanyuma rero nabonye yuko ari mu bashasha bize byavuze nongeye kwidondora aho dusanganywe amazina ntiburi Cubonye Richard umukozi w'Imana wa hano kubera nabonye umwanya mu bashasha ni byiza yuko bashasha bamenye umukozi w'Imana sibyo none yigishije uwo munsi bazi Yesu nabahezagire. Abandi turatangana none rero turashimira Imana amajambo y'Imana tumaze kumva by'ukuri natangariye Imana. Yesu nashimwe natangariye Imana umwene data Inosa je n'irya mbere ndamubonye mbasanzwe asengera Ishaja ariko amajambo y'Imana yasomye nasanze asa nayo nanjye nari ngize gusangira. Yesu nashimwe kandi mwemu n'umwe. Yesu nabahezagire. Ndashatse amajambo y'Imana avuga ku magambo ya Yesaya nanje maranye iminsi amajambo y'Imana avuga ku magambo ya Yeremiya. Yesu nabahezagire. None rero tuyasangire turabari muri Yeremiya Zekariya natwe tugiye gusoma Zekariya nanunganira amagambo ya Yosuwa. Yesu nabahezagire. Yeremiya ni Yosuwa. Soma muri Zekariya kiriya gice ca 3 dore ku murongo wa mbere. Zekariya ishuri Imana yitwa Zekariya niwe yanditse amajambo igice ca 3 dore ku murongo wa mbere. Urugero z'urupapuro n'igihumbi na 17 abafise Bibiliya muri igihumbi. Dusome mu izina rya Yesu kugira ngo twagaze twashika. Haravuga ngo maze anyereka Yosuwa umuherezi mukuru ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho na Satani ahagaze iburyo bwiwe bagiye gute. Yesu nabahezagire. Kabiri umumarayika w'Uhoraho abarira Satani ati we Satani Uhoraho aguhane. Uhoraho yirobanuriye Yerusalemu aguhane. Mbega uyo sinigera acokowe mu muriro. Kandi Yosuwa yambaye impuzu z'ubuhoma ahagaze imbere y'uwo mumarayika. Umumarayika araheza abarira amuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma. Maze abarira Yosuwa ati raba ukwiye kugabitanya kwawe kandi ngira nkwambike imyambaro imeze gute ishajije. Ndasaba nibamwambike igitambara ciza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambara ciza mu mutwe bamwambika n'imyambaro umumarayika w'Uhoraho ahagazeho. Umumarayika w'Uhoraho yihanikiriza Yosuwa ati uku niko Uhoraho nyene kabagize niwagendera mu nzira zanje ukitondera ibyo nakugejeje byo nawe ukitondera ibyo nakujeje nawe uzogaba ibyo mu ngoro yanje urinde n'urugo rwanje kandi nzoguha ubwishikira hagati muri aba bantu bahagaze hano. Yesu nashimwe. Mwami Yesu turagushimiye kandi turagukengurukiye. Turagushimiye kuri amajambo n'amajambo y'Imana. Turagomba mpwemu yera atwigishe. Turagomba mpwemu yera adutahuze. Turagomba Mwami mu izina rya Yesu wivuge. Turagomba Mwami Yesu udusobanurire. Cyo ubwanje tunashobora kuyasobanura ariko urashoboye. Ngwino rucibana n'umuntu wese tugire neza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Amen. Ariko ndavuga nti Imana n'igitangaza. Yesu nahabwe icyubahiro. By'ukuri mwene data twabona rero mu buzima twateguriye hamwe ubona umuntu arategura amajambo y'Imana asangira n'ishimwe. Yesu nabahezagire. Ariko
ariko nasanze amajambo asa n'amajambo yatwigishije. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Imana iradufise ku mugambi. Yesu nabahezagire, Yesu nabahezagire. Imana iragomba kudukurako ubugabire. Yesu nashimwe. Twumvise amajambo y'Imana atubwira kuri uyu mukozi w'Imana yitwa Yosuwa. Yesu nabahezagire. Yari ahagaze imbere y'umumarayika w'Uhoraho na Satani ahagaze iburyo bwiwe, bagire gute? Bamureke. Yesu nadufashe. Ni ukuvuga ngo Satani yama agabirije gutanga raporo kuri wowe na jewe. Yesu nadufashe, Yesu nashimwe. Ingene wewe udashoboye, ingene umunyabyaha, ingene bya bintu na bya bindi bikugora. Yesu nadufashe. Ariko Imana ishimwe ko dufite Yesu. Yesu nawe, Yesu nawe. Raporo arayiraba akayananiza. Yesu nawe. Ati unaho murenga. Yesu nawe. Ari mu bana cumi. Yesu nawe. Ari mu bana agiriye ku musaraba. Yesu nawe. Yesu nashimwe. Usomye hariya muri Yobu. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo Yobu, usomye muri Yobu, Satani nawe aragendagenda mu isi. Yesu nawe. Hanyuma rero Imana atubeyo wowe ko uragendagenda mu isi. Mbese Satani ko uragendagenda mu isi, urabona Yobu ingene ari umuntu w'umugororotsi. Hanyuma Yesu nawe. Satani rero kubera yamagabirije ashatangura kwisigura. None ngo yoreka kukubaha, waramuhendagiye, waragize gute? Yesu nashimwe. Niko ndavuga yuko Satani yamagabirije kutureka. Muriko murabyumva kabiri ndani. Yesu nabaheza. Rero bacaraza imbere y'Uhoraho aje gutanga raporo kuri uyu muntu yitwa Yosuwa. Umumarayika w'Uhoraho aramubwira ati, we Satani, Uhoraho agire gute? Ntaguhane, uyu ni umukozi wanjye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Ni ukuvuga ngo Satani yari ahagaze ku myambaro Yosuwa yari yambaye. Ni ukuvuga ngo Yosuwa yari yambaye imyambaro igomba twasoma ijambo y'Imana. Hanyuma Uhoraho aravuga ati, bamwambure iyo myambaro, bamwiyine imyambaro. Yesu nabaheza, Yesu nashimwe. Baca bamwambura imyambaro, bamwambura imyambaro y'ubuhoma, bamwambura imyambaro ishajije. Yesu nashimwe. Ndagomba Imana itwambura imyambaro y'ubuhoma, iduhe imyambaro igize gute? Ishajije. Yesu nashimwe. Satani aturega amaramara. Turi kumwe babiri ndani. Yesu nabaheza, Yesu nashimwe. Aririmba ndakunda kuririmba avuga ngo iyo Satani naho Satani Orakwisha mu maboko y'Umwami Yesu. Yesu aramisha, ahoramisha, atamamo wayosanga. Yesu aramisha, ahoramisha, amfumase ukuboko. Yesu aheza. Nawe niwe Satani ntamuyonesha ubugumwe. Ndazi ko ibimeze nk'ibinyica, Yesu abihindura amahoro. Yesu aramisha, ahoramisha, atamamo wayosanga. Yesu aramisha,
Yesu n'abaheza Satani adutegesha ubugunge. Yesu n'abaheza aradufitiye impuhwe, apana imigabo yo kutureka imbere y'Imana. Yesu n'abaheza Yesu nashimwe. Rero ashaka gutanga uyu mukozi w'Imana yitwa Yosuwa kandi garamwe. Yesu n'abaheza Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Reka Satani naragihagarara araja mu bakristo, aja mu ishengero, aja n'abakozi b'Imana n'ubu baherezi bakuru. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Akajana raporo imbere y'Imana. Ubwo Imana ishimwe yuko dufite Yesu. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Raporo arayitegereye leta agashashishamo. Yesu n'abaheza. Yesu nashimwe. Rero gusoma amajambo y'Imana hariya ku murongo wa 4 aravuga ngo uwo mumarayika araheza abarira abamuhagaze imbere ati nimumwambure izo mpuzu z'ubuhoma. Maze abarira Yosuwa ati ngaho ukwiye kuvuga bitanya kwawe kandi ngira umwambike imyambaro imeze gute ishajije. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Amajambo y'Imana nakunze rwose. Imana ifite imigabo yo kutwambika imyambaro ishajije. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Ariko amajambo y'Imana avuga ngo kuko ibyumviro ndabiyumvira ko si iby'ibyaha ariko ni ibyumviro by'amahoro. Yesu n'abaheza. Yesu nashimwe. Imana igomba kutwambika imyambaro imeze gute ishajije. Yesu n'abaheza. Ngo witeguye kwambara uwo mwambaro. Yesu n'abaheza. Mwanya uraza kubwira uti Mana jewe imyambaro nambaye hari ukuntu numva imeze. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Aravuga ngo ndasaba kuri 5 niba mwambike igitambara ciza mu mutwe. Nuko bamwambika igitambara ciza mu mutwe, bamwambika n'imyambaro. Marayika w'Uhoraho ahagazeho. Umarayika w'Uhoraho yandikiriza Yosuwa ati kuri kuhoraho nyine gabagizi niwagendera mu nzira zanje itondera ibyo nakujeje nawe uzokaba byo mu ngoro yanje urinde n'urugo rwanje kandi nzoguha ubwishikira hagati muri abo hagati hano. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Ni ukuvuga umuntu amaze kuronka imyambaro ishajije. Yesu n'abaheza. Imana tuma amasezerano. Yesu n'abaheza. Yesu nashimwe. Imana yaciye imusezeranira ukaba uri mu rugo mu ngoro y'Imana. Imana imusezeranira ubwishikire. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Kandi natwe bene data turafise amasezerano imbere y'Imana. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Iyo mu ijambo ry'Imana rivuga ariko mwoho ubwoko bwatoranijwe bafatanije kuba abami n'abaherezi. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Namwumva ari bya Yosuwa wenyine na wewe niwemere. Yesu n'abaheza. Yesu naduhana umugisha. Imana ifite amasezerano yo kugaba ibyo mu ngoro y'Imana no kuba umwishikiro. Yesu n'abaheza. Yesu n'abaheza. Yesu nashimwe. Ariko hari igisabwa, hariho kondisiyo. Yesu n'abaheza. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo niwagendera mu biki reka dusubire mu twasoma. Avuga ngo
kuri ndwi uku niwo urabanya n'abagizi niwo bagendera mu nzira zimeze gutya zanje ukitondera ibyo nakujeje nawe uzogaba umugore yanjye. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Niwo bagendera mu nzira zanje Yesu nashimwe. Ndakanya keza rero dukoraniye mu ishingiro ry'Imana kugira ngo umuntu yisuzume mu mibereho yacu, hahandi dukorera, hahandi tubaye, ubwo twagumye tugendera mu nzira zohoraho gusa, ntabwo twakebeje tugaca mu zindi nzira. Yesu nadufashe, Yesu nadufashe. Niwagendera mu nzira zanje ukitondera ibyo nakujeje, Yesu nashimwe. Umuntu wese arafite Imana yagize gute yamujeje. Yesu nabahetse, Yesu nabahetse. Umuntu wese arafite Imana yamujeje. Rero ijambo ry'Imana ravuga ngo babikijwe itarama. Yesu nabahetse. Umwe wese Imana yamuhaye bivanye n'uko agize gute ashoboye. Yesu nashimwe. Ariko muri iri jambo rivuga ngo niwagendera mu nzira zanje ukitondera ibyo nakujeje. Yesu nashimwe. Nanjye nzoguha umugore yanjye kandi nzoguha ubwishikire. Ariko mfise iri jambo rivuga ku myambaro. Sinataye intumbi, nari mfise iri jambo rivuga ku myambaro. Yesu nabahetse, Yesu nabahetse. Bamwambure imyambaro y'ubuhoro, bamwambike imyambaro ishajije. Yesu nabahetse. Byari bikwiye yuko bene data Imana twambura imyambaro y'ubuhoma ikatwambika imyambaro igize gute ishajije. Yesu nabahetse. Kuko Yesu niyaza azoraba imyambaro umwe wese yambaye. Yesu nabahetse. Imana rivuga ngo Yesu n'umukwe, ishingiro naryo ni n'umugeni. Yesu nabahetse. Iyo ugiye mu bukwe nta mwanya munini uta uri kurabaza ngo mbega umugeni n'uyu, sibyo none? Yesu nabahetse. Umugeni usanga ameze gute? Usanga ashajije, usanga afite imyambaro. Yesu nabahetse. Yerekana ko ari iki? Ko ari umugeni. Yesu nabahetse. Yesu nabahetse. Atari bake baragize ubukwe, abandi baramaze kuja ku bukwe bw'abandi. Umugeni baragerageza bakamurondera ikanzu. Yesu nabahetse. Isa gute? Yera. Yesu nabahetse. Je si kenshi maze kubona abageni bambara ikanzu ziri muri ndibara. Umugeni usanga yambaye ikanzu isa gute? Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Umuntu rero iyo afise umwambaro wera, Yesu nabahetse, ariyubaha. Yesu nashimwe. Jewe igihe nagira ubugeni nasonesheje ikoti yera. Yesu nabahetse. Iyo koti rero iyo ndayambaye hari aho rimwe na rimwe yantera amageragezo. Bijya gutera amageragezo gute? Ni ukuvuga ngiye nko mu rubanza ndayambaye asanga intebe hari ukuntu itameze neza, nshida kurondera akantu mu rubanza ngahungura, kumbure hari abantu bavuga bati kumbure ujya muntu ashobora kuba yishimye, sibyo none? Kubera navuganye, kubera nambaye ikoti risa gute yera, ni ukuvuga ufise umwambaro wera, ufise ikoti yera, uriyubara upfa ugize gute upfa wicaye. Yesu nabahetse. Urabona hari aho wamara urubanza ugasanga imanza ntituzimara mu gisagara gusa, ugasanga wagiye no mu mitumba, sibyo none? Ugasanga abakuramutsa aho usanga ari abantu babandi twita abanyabirato, ariko hari naho usanga ari banyarucari, sibyo none? Ukuva umenga hari umuntu atogira gute nayo mvuga ko yashitera kugerageza none. Yesu nabahetse. Yesu nabahetse. Kavuga uti
yavuze ko umugonzi ashobora kuba avuye no mu gikoni. Yesu n'abahezagire. Ariko si ntumbero nari mfise, ariko ndavuga ku mwambaro ugize gute wera. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Umwambaro rero iyo wera, iyo hagiyeko n'akantu gatoya, Yesu n'abahezagire, karagira gute, karaboneka. Yesu nashimwe. Kandi ucuvuga uti dufate yuko niyo koti hagiyeko imivyiro twese turayizi. Yesu n'abahezagire. Canke hagiyeko amavuta, Yesu n'abahezagire. No ku wundi munsi urasubira kuyambara, uca wizira kugira gute uyimesa. Yesu n'abahezagire. Vyahora bishika niyo ndayimeshe nkayicunga kugira ngo ntibayanikire hariho hose, kubera hose ushobora gusanga hariho umugozi ugasanga uriko ingesi, sivyo none. Yesu n'abahezagire. Umwambaro rero iyo wera, Yesu n'abahezagire, uyihutira kugira ngo ucunga no kuwumesuza buri gihe. Yesu n'abahezagire. Yesu n'abahezagire. Natwe bene data, buri wese asuzumwe imyambaro. Ushobora kuba ufise umwambaro wera n'ibyo. Yesu n'abahezagire. Usuzume urabe yuko atakana k'akarabu. Yesu n'abahezagire. Ko bakaragira. Yesu n'abahezagire. Angiriza hariya uzashobora abantu utwakanze ugomba kumesura. Yesu n'abahezagire. Vyahishuriwe Yohana kiriya gice ca 22, isomero ry'umurongo wa 12. Vyahishuriwe Yohana, igitabo c'Ivyahishuriwe Yohana ni kiriya gitabo gihereza igice ni 22 kuri 12 tugeze kuri 15. Tugiye gusoma mu izina rya Yesu. Ehe ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ivyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, ntangiriro n'iherezo. 14. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera ca giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa mubano. Inyuma hazobibwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubesha akagira gute akanabikora. Yesu nadufashe. Yesu nashimwe. Amajambo y'Imana bigana avuga ngo ndaza vuba nzanye ingero. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Iyo ijambo ry'Imana rero rivuze vuba, ashobora kuba ejo, ashobora kuba hirya y'ejo, ashobora kuba mu mwaka uza, ntawe ubizi. Yesu n'abahezagire. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuza k'umwana w'umuntu n'abo bamarayika ntawe uzi umunsi canke isaha. Yesu n'abahezagire. Yesu n'abahezagire. Gusa ijambo ry'Imana ryavuze ngo ehe ndaza ryari vuba. Hahirwa abamesura imvune zabo. Yesu n'abahezagire. Yesu nashimwe. Tugiye gusoma ijambo y'Imana, iravuga abantu bazoba inyuma. Yesu nadufashe. Vy'ukuri ndizera neza yuko ata muntu yokwifuza kuzoba muri aba bantu bazoba inyuma. Yesu nadufashe. Kuko ku bantu bazoba inyuma hazoba amaganya. Yesu nadufashe. Yesu nashimwe. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo bace mu birimba bashike kuri wa mubano. Yesu nashimwe. Ni amajambo y'Imana narivise kusangira avuga ku myambaro. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo nibamwambure imyambaro y'ubuhoma, bamwambike imyambaro igize gute ishajije. Imyambaro yawe irashajije.